teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa Rwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Iki ni igiteramo ca nyuma co muri uno mwaka w'2022. Imbere ya vyose nkaba mbanje kubipfuriza kurangiza uyu mwaka neza no gutangura umwaka mushasha w'2023 neza mu mahoro, impundu n'amarembe. Uyu munsi ni igiteramo kigira indwi co haziko, ni ikiganiro kigira gatatu c'umuryango, aho tuja kumva uko vyagendera umukobwa atagiye kubaka. Ni ikiganiro kigira gatanu c'amazinda, aho tuja kuzindura izinda agakekezo. Ni ikiganiro kigira gatatu kandi c'imvugo mfobeko, aho tuja kumva insiguro y'imvugo mfobeko kugwa mu gahundwe. Mugumane natwe rero haziko, ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndongeye kubaha ikaze. Mu kiganiro ca kabiri c'umuryango twarumvise ingene vyagendera umuhungu vyanse ko ashinga urwiwe. Mbeho ku mukobwa naho vyagenda bite? Nk'uko twabibonye ku muhungu n'umukobwa vyanse ko aja mu Burundi, hari vyamushikira. Umwana w'umukobwa hari urugero agerako akagira izina riberanye n'urwo rugero, ico kimwe n'umwana w'umuhungu. Ivyo tuzobibona mu biganiro vyacu vy'umuryango bizokurikira. Urwo rugero rero yabageze kwitwa umwigeme. Cari igihe co kwigemagema, kwigengesera, kwinengesera, kwitwa vy'ukuri nk'ugeze umugabo arabwa agashima. Hari abatari bake bavuga ko umwigeme bivuye mu kwigemura, ariko sivyo na gato. Mbere ni n'ukwambika ibara umwigeme. Kirazira mu Burundi bwa Nyaburunga, nta mukobwa yigemura, n'ubigize baca bamuca mu muryango. Umwigeme bivuye mu kwigemagema, navyo nyene ni mu biganiro vyo hanyuma. Uyo mwigeme rero yaraheza akerekana nawe nyene ko yipfuza umugabo. Carazira ko hari umukobwa abwira nyina, abwira se, abwira inasenge ko akeneye umugabo. Nk'uko twabibonye ku ruhande rw'umuhungu ingene afise uburyo avyerekanamwo, n'umukobwa nawe nyene yari afise uburyo yerekana ko akeneye umugabo, akabikora akoresheje ibimenyetso. Mu bimenyetso rero yerekana hariho nko gukubura kenshi gashoboka ku munsi, akaguma asubiramwo aho yakubuye kandi hasa neza. Ivyo bikerekana ko rero urugo rwa se arurambiwe. Hari ikindi kimenyetso kandi yerekana
nko gusokoza uruhanika, kubika igisokozo mu mushatsi, kwifata ku mabere, akubika ibiganza ku mabere akamera nk'uwuyafutse. Ikindi kimenyetso yerekana yari nk'uwifise iwabo batunze kwari ukwambara agakekezo. Ako gakekezo rero kakerekana ko ariko ariyerekana, muri make ariko aridandaza. Uwumubonye akazotohoza iyava, agatohoza se na nyina, akazoheza akabatumbera, akazobasaba umukobwa wabo. hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Agakekezo rero kari agatamana gato canke nk'uko tubivuga uyu munsi agatambara inkumi itararonka umugabo yaterera ku bitugu. Ako gakekezo rero kakayifasha mu kwiyerekana ko ata mugabo araronka. Abamubona rero bagenda baramuvuganga. Ako gakekezo karatuma aronka uwumubaza canke kagatuma avugwa nabi ko yabuze umugabo, bakamukekeza. Aronse uwumubakira agaheza ntabagisubira kugashira ku bitugu. Uyu munsi inkumi z'uyu munsi arakenyera igitenge, agaca afata ikindi akakizinga neza, agaca agiterera ku bitugu. Ivyo nta mugore yubatse abikora yisoneye canke agomba kwihesha icubahiro. Ibitenge bibiri avyambara vyose, kimwe akakigira umutamana, ikindi akagikenyera. Ariko ikizotandukanya umugore yubatse uyu munsi n'inkumi y'uno munsi, inkumi ntishobora kwambara igikwemu n'umutamana. Inkumi irambara igikwemu ikagikenyera, umutamana igaca iwuzinga neza, igaca iterera ku bitugu. Iyo iba itereye ku bitugu agakekezo, iriko iriyerekana ko iriko irarondeza, iriko irarondera umugabo. Iyo rero ivyo bimenyetso batabimubonye ko, bafata ko uyu mukobwa agwaye, baraheza bakamujana kwa inasenge yavyaye abahungu, aho bo bazomugeragereza mu buryo bwose bushoboka, bakamushuka, bakamufinatisha, bamukorakora gushika babone igituma aterekanye ivyo bimenyetso. Umuhungu yatorwa muri ico gikorwa, nyina ariwe inasenge wa mukobwa yaba amuzi nk'umuhungu w'umuguruguru azoshobora ico gikorwa bamushinze. Ntibapfa umuhungu batoye, ntibapfa umuhungu bahaye ico gikorwa, canke ngo bose bamuvyaruze, eka namba. Kuko iyo bishitse muri nkorerantura agaca asanga ivyararyitayemwo, babwirizwa kumenya nyeniyo nda. Iyo rero atari umuhungu w'amarara, akabona muvyara we arakomeye nawe arashaka, yaraheza akihorera kumushikana kure. Abaye utihangana nawe baraheza bakarondogora, kandi nta kibi cyaba kirimwo. Uyo muhungu rero agaheza akabwira nyina uko yasanze bimeze. Ivyaba rero vyabaye igikorwa umuhungu yaba yatumwe, yaraheza akashikana inyishu kwa nyina. Hari uburyo bubiri bwo kubivugamwo, bwo kwerekana uko vyagenze. Uburyo bwa mbere umuhungu yatangamwo inyishu, hari kwinjirana mu buryamo umukubuzo. Uwo muhungu rero amaze kugerageza muvyara we, hanyuma agasanga muvyara we arakomeye, nta kibazo afise kubw'umubiri, yaraheza agaha uwo mukubuzo muvyara we, bahejeje ivyabo akaba ariwe awusohokana. Uwo muvyara we agaca awushira nyinasenge ariwe nyina wa nyamuhungu. Ubwo bwari uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri yabikoramwo, yarashobora kuca agenda mu gihe vyashobotse vyagenze neza,
akabarira nyina ati amazi yarenze inkombe. Amazi yarenze inkombe nuko baba bageze muri nkorerantura ku rugero rw'uko amazi aheza akarenga inkombe, hanyuma bikerekana ko uyu mukobwa akomeye urugo azorushobora. Murumva ko rero hari uburyo bwiza kandi ntangere, uburyo butagereranywa bwo kumenyesha uko inkuru yayisanze. Mu gihe rero uyu muhungu asanze muvyarawe atakigenda adakomeye, yaraheza akaba ari wasohokana uwo mukubuzo ubwiwe akawuhereza nyina, yaba afise ubutumwa amushikaniye. Nyina rero amaze kubona umuhungu wari wasohokanye umukubuzo, yaca avuga ati, yaca abona ko umusengezana wiwe atakintu arimwo. Inasenge rero yaraheza akasubira kwa musaza we akaja kumubarira uko umusengezana wiwe yamusanze. Iyo rero basanze akomeye, baramugumizaho bagaheza bakamuronderera umugabo ku rwenge. Amuronse ni hamwe baheza bakazotanga inzoga z'iciru, bakongera bagasubiza n'inkwano, kuko atagiye ari isugi mu gihe muvyara we yaba yamushikanye muri nkorerantura. Ibi tuzobigarukako cane mu biganiro vyimbitse, mu biganiro vyacu vyo hanyuma vy'umuryango. Iyo naho rero basanze adakomeye canke akabura umugabo, baca bamwubakira akazu inyuma y'urugo. Ako kazu kakitwa agahundwe. Hari abantu bavuga ko umuryango wa Mutakure ako kazu kakubakwa mw'ishamba. Eka namba aha hantu ndahashimikako cane. Nta mwana bata mw'ishamba, nta mwana baja guta kure, bamwubakira akazu munsi y'urugo, bakakamwubakira kandi ahahereranye mbere n'inzira. Ndetse baramuha n'inkono akaja aritekera ubwiwe. Yaraje no kwa nyina na se. Uwo cazira atigera asubira kwa se no mw'irembo ryaho atahatumbera yari ishushu gusa, kuko we yatuma ikivangundu ico akeneye akaba arico atuma kurahura. Ibi twarabibonye mu giteramo co haziko ca kane. Iyo rero uyo mukobwa bamwubakiye ako kazu, ako gahundwe, kuko adakomeye, baguma bamukurikirana, bamuha imiti, bamuvura, bakaja bararungika muvyara we aja kuraba ko atakirahinduka. Iyo vyanse bagaheberana, akaba mu gahundwe nyene, ariko bikunze yarakavamwo mu gihe yaba akize. Iyo bamubakiye ako gahundwe naho kubera ko yabuze umugabo, canke mu gihe vyanse baramuvuye bikanka gose, yaraheza akazogasaziramwo gushika apfuye. Nico rero bita kugwa mu gahundwe. Kugwa rero mu gahundwe ntibisigura ko yapfa agapfiriyemwo ikiziga kigagwa muri ako kazu. Eka ahubwo nuko yabapfuye ariko akiba mu gahundwe ataragira amahirwe yo kukavamwo. Hari rero abantu bakunda kwihenda cane, bakihenda kuri iyi mvugo, bakavuga ko kugwa mu gahundwe kwari ukugapfiramwo akabura n'umwegeranya, hanyuma akaribwa ngo n'igikoko citwa ngeni. Eka n'ukuri iyi nkuru nzoyigarukako yiramvuye kuri ibi. Ababivuga rero ni uguhuguza. Haba mu gihe umukobwa arwaye baramuvuza, kuko yaguma ari mu muryango nubwo yabataha mu gahundwe kiwe. Eka n'umuhungu kwari uko, naho yabataha mu kamaramaza kiwe. Naho rero uyo mukobwa cyangwa uyo muhungu yoba apfiriye ku mupfumu, bavuga ko aguye mu gahundwe, kuko apfuye yaba mu gahundwe. Ariko murumva ko ntiyabapfuye apfiriye muri ako gahundwe uwo mwanya apfuye, naho yaba yagiye mu mwonga, yagiye ku mutumba, yagiye ku musozi, yagiye gutembera akagwayo,
bavuga ko yaguye mu gahundwe kuko yapfuye akikabamwo, ariko abantu benshi bahuguza bavuga ko yaba yasangukiyeyo akaribwa n'igikoko cyitwa ngeni, nta n'uwamwegeranya, nta n'uwashobora kumuhamba. Ibyo nabyo si ibyo na gato. Muti none icyo gikoko cyitwa ngeni kirabaho? Mbega kimeze gute? Gifise amaguru angahe? Amaboko canke gifise amababa? Kirakuba inda canke kiratambuka canke kiraguruka? Kiba mu kuzimu? Kiba mu mazi? Kiba ku isi canke kiba mu kirere? Inyishu y'iki kibazo ni mu kiganiro cyo hanyuma kandi nzobigarukako. hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Uyo muhungu rero asaziye mu kamaramaza cyangwa uyo mukobwa asaziye mu gahundwe, nta gikoko caza kumurya. Eka kuribwa na ngeni yari imvugo, nk'uko nabivuze nzobigarukako ngeze mu biganiro byo gukeza abashinze urugo. Uwupfiriye canke uguye mu gahundwe canke akamaramaza, nk'uko yari mu muryango, naho baba bamusambiye bikananirana, canke agapfa bukumbi bukwi na bukwi batanamusambiye, baramuhamba nk'abandi. Ariko we hari umubwirwa wari wihariye ku bantu nk'abo, wakorwa mu mvo zo kwerekana ko n'ubundi batari n'iteka nk'abandi. Wari umubwirwa wo guhambana ikara. Abavuga rero ko utashinze umuryango bamuta mu ishyamba akazosangukirayo muri ka kazu bamwubakiye, ntibarashikira canke barirengagije gukora uburonzi ku bijanye n'umubwirwa wo guhambana ikara. Uwumaze rero kugira uburonzi ku vyerekeye guhambana ikara, yarabonye neza ko umuntu yubakiwe agahundwe canke akamaramaza yaguma ari mu muryango, atatabwa mu ishyamba, atashobora gusangukira mu kamaramaza canke mu gahundwe ngo abure uwumwegeranya, ariko ko yahambwa, uretse ko yaca ahambanwa ikara kugira ngo biboneke by'ukuri ko hariho urugero atari bwashikeko nk'abandi bashoboye gushinga umuryango. Kandi umuntu bahambana ikara ntiyaba ari umwana, ntibahitana umwana w'imyaka 5, 8 ngo nuko apfuye ataravyara ngo baheze bamuhambana ikara. Eka uwo bahambana ikara yaba ari igikwerere, yaba ari umusore w'umusonga, yaba ari ikirumbagane c'umuhungu canke ikirumbagane c'umukobwa, vyase ko ashobora gushinga umuryango kugira ngo nawe ashobore kumera nk'abandi. Aha ni haziko, ni haziko twigishaniriza, ni haziko tuzindurira amazinda, ni haziko tuzitanurira inzitanya, ni haziko twigishaniriza tugatahuzanya ndetse tukamenyera n'ivyo tutazi. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko guteramana natwe haziko, mugiraho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasabo, mugira imirima n'ikiyona, nimuberwe mwaraberewe. Ufise intererano canke icubaza, nyandikira kuri email fulgencegirayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp ukoresheje ibi biharuro: nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 7 2 3, cyangwa umpamagare ukoresheje ngendanwa kuri ibyo biharuro nyene. Yari jewe umuziko haziko Twagirayezu mwene nkuru nziza, muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza.